nitwa Venance Manirambona ndongoye intara ya Gitega. Ku biro vy'intara mwabonye yuko turafise aho twororeye inkwavu kugira ngo abene igihugu baje bashobore kuraba ubuhinga bukoreshwa bijanye no kubakira inkwavu, kandi twakoresheje umuhinga abimenyereye kugira ngo nyene bibe ivy'akarorero ku biro vy'amakomine naho nyene inkwavu zirahari, ku biro vy'amazone naho nyene inkwavu zirahari, ku mitumba niho ari hamwe hamwe ntiharakwira hose. Mugabo ico tubona nuko umurindi ari mwiza. Bamesha kandi yuko tutagarukirije mu bisata bikukira gushiranganya imiduro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano gusa, no kuvuga ko twaciye tubiganira n'abarongoye ubuzi mu bisata bitandukanye, naho nyene hariho henshi bamaze kwisuganya, hari aho bamaze kubaka harimo n'inkwavu, ahandi bariko barubaka bisi bashiramwo inkwavu, no kuvuga yuko ari umugambi uriko urashirwa mu ngiro muri rusange n'indongozi zose, aho ndetse izo ndongozi nyene zihimirizwa yuko haruhande yuko hariho aho bazororeye ku biro bakorerako mugano mu mihana iwabo boheza bakazorora. Tubanza kubona ko hariho intambamyi imwe ijanye naho bokura inkwavu kugira ngo zango zose zishobore kuronka inkwavu na miburiburi zitanu. Duca tubona rero bibaye ngombwa yuko tworondera abagwiza nkwavu kugira tubakwize mu mazone yose, ari naco gituma buri zone twaciye turondera abagwiza nkwavu bashika kuri 3 duhereza inkwavu. Duca turarondera uburyo ndetse twarabuhawe n'imvukira dushimira cane, baraduha inkwavu dutwara mu mazone. Buri zone umwe twamuhereza inkwavu 15 kugira ngo zimaze kuvyara aheza kuremo 15 acazihereza uwundi nawe kandi ahereze uwundi. Twizera yuko mu minsi mike urumva abagwiza nkwavu 3 biroroshe muri zone, biroroshe yuko mu mwanya muto inkwavu ziba zagwiriye. Tukadushira ku ruhande rero n'ayandi mashira hamwe n'abandi bene gihugu basanzwe bazitunze, urumva tuzoca vyoroha kugira ngo zigwire zikwire mu ntara yose. Umwene gihugu akeneye inkwavu ashobore kuronka hazigurira. Ntitwagejeje aho gusa, twaciye intambamyi ya mbere nuko abene gihugu bavuga yuko inkwavu zipfa, bakavuga ko zigoye gutunga, ariko tumaze kujana n'abahinga bakaza barabasigurira, baramaze kubona ubuhinga bworoshe budasaba n'uburyo bwinshi, mugabo kandi urukwavu rushobora kubaho neza. Baranavuga maze ngo ziranagoye gutunga, ngo zirimba inzu, ngo zigira iki, ariko abahinga baratwigisha bati hajya zimba iyo zigomba kuvyara, ati wavyiteguriye neza urashobora gukoresha ubuhinga bworoshe. Atwigishije n'ingero umuntu ashobora gukoresha inkono ntoyi, akaba ariyo urukwavu ruja kuvyariramwo, kandi ugasanga utwana twavutse tubayeho neza ntiduca dupfa. No kuvuga yuko bashoboye gukurikirana inyigisho zatanzwe n'ukuri biriko biragabanuka, iyo ntambamyi iriko iragabanuka yuko zipfa, yuko zimba inzu ukuntu nk'uko. Yindi ntambamyi rero nuko hariho benshi bavuga bati kuzubakira kijambere kugira ngo umuntu ashobore kwegeranya amaganga, yegeranye neza amase na cane cane isuku, kugira ngo harya urukwavu ruba ntihabe hasa nabi bituma hazanamo n'ingwara. Niho bavuga bati birazimvye, mugabo naho abahinga baza barigisha uburyo bubayabaye aborozi bashobora gukoresha, maze inkwavu zigakura neza kandi zikagwira. Akamaro sinovuga ko karagaragara cane mu bene gihugu kubera bariko bavyijukira mwino misi ziriko ziragwira, ariko nobamenyesha yuko hariho bamwe batanguye hakiri kare, ubu unye bavuga bati twebwe
nta bukene tugifise. Ikindi naco byarafashije no mu bijanye n'uburimyi kubera arya mase y'inkwavu murazi yuko amera cyane be n'amaganga yazo murazi yuko asubirira igayire twama turiko turagura kugira ngo ibiterwa bishobore gutotahara. Rero akamaro karahari muga turiteze akamaro kagaragara mu misi iza. Abene gihugu benshi aborozi benshi bamaze kuba bazigwijije